nivyo ntokwirirwa ndagaruka ko byingene ivyo bitungwa vyagiye bitangwa ku rugero vyatanzwe ko abo vyahawe n'ibindi n'amasanamu yerekana ingene barondera imbuto z'ifi kugira ngo bashobore kuzigwiza. Ubugira munani cyo kimwe n'ubugirandwi naho nyene n'ingene ubuhinga bwo kurima n'ibikoresho n'ingene ubumenyi bwagiye bwongererezwa byose biragaragara ko vyakoretse neza ku rugero rwiza. Ubugira 9 nibijanye no kongerereza ubumenyi hamwe n'uburyo bw'amafaranga abarimyi kugira ngo bashobore gukora neza. Ico gikorwa rero carakoretse neza ku bice 100%, ahandi ugasanga cari kiko kiratunganywa. Ubugira 10 kwari kugwiza ibitegwa njabuka amazi. Aha naho haba ku kigazi, haba ku bijanye n'ipampa, eka ku bijanye n'icayi haragize igikorwa kugira ngo umwimbu wiyongere, aho n'uburyo bw'amafaranga yahora yinjira bwahavuye nabwo bukongerekana ku bice bitandukanye. Ni nkaco kimwe no kubijanye n'ikawa n'ibindi bitegwa njabuka amazi. Ubugira 11 kwari kongerereza umurindi kugira ngo uburovyi ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi bushobore kwiyongera, aho hari ibitegwa vyagiye bigeragezwa ibindi kugira ngo bishobore gupimwa umwimbu wavyo gushika ku bice 58%, ahandi vyarakoretse gushika ku bice mbere 100%. Ubugira 12 kwari kugira ngo imbuto zitewe zishobore kuba ari imbuto koko zimeze neza, zifise karite nziza. Ico gikorwa naco nyene carahejeje kirakurikiranwa n'ubwo bushikiranganje kandi ku buryo bushemeye. Ubugira 13 ni igikorwa cyo gukingira inkombe z'inzuzi n'ahandi hari bihomoka. Ivyo bikorwa rero vyaragiye birakogwa, haba gutera imigano n'ibindi bitegwa bishobora gukingira isi kugira ngo ntiheze ngo imererwe nabi, bigende neza. Byarakozwe rero ahantu hatandukanye henshi. Iyo wagira 14 hariho kuzitirira ibice bimwe bimwe wasanga bigiye kononekara, kandi byari bice bivamwo bishobora gutuma ibidukikije bimera neza, imvura igwa neza mu bice bitandukanye by'igihugu. Cyo kimwe n'ubugira 15 naho nyene nibikorwa nka vye nivyo, kandi bikaba hamwe byararanguwe, ahandi naho bikiri mu nteguro. Ubugira 16 cari igikorwa cyo gusubiza uko hari ahantu hagiye hakorerwa ibikorwa byo gucukura y'abamakariyeri n'ibindi. Ubugira 17 gusubiriza ibiti bimwe bimwe vyagiye bicibwa kugira ngo Uburundi usubire kwambara neza. Ubugira 18 ni igikorwa kijanye no gutunganya neza isi ndimwa kugira ngo ntidushobore kuyitunganya neza, kuyikingira, kwica ku mikobeko n'ibindi, kugira ngo isi ndimwa ishobore kumera neza, ntigira twagwa n'inkukura n'ibindi. Cyo kwa naco nyine kikaba kiriko kirakorerwa ko naho igihe twakora raporo cari kikiri kure. Ubugira 19 kwari gupima umurindi w'inzuzi zimwe zimwe nini kugira ngo umuntu ashobore kumenya n'ingene akingira epfo iyo zijana cyane mu gukingira ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ivyo bikorwa byose rero bikaba byarakoretswe mu bice 50% ahandi ku bice 100%. Ku bijanye n'ubushikiranganje bujejwe inyubakwa, ihoba ca mbere cari cyo guheraheza ivyigwa, ari ivyigwa bijanye n'ibarabara ry'indarayi
izova muri Tanzania rigaca Musongati, eka mbere ivyigwa birabandanya nuko rica Gitega rigaca Bujumbura rikabandanya rikajabuka no mu gihugu ca Kongo, hanyuma rikaba ridukuye kuba hari Indiana rikadushikana kuri bahari Pacifique, ni ukuvuga ko Burundi bwoba bwugurutse inzira zose. Ico gikorwa naco kijanye n'ivyo vyigwa ubu cararangiye, ariko ico gihe cari higeze ku bice 90%. Hariho gukora ivyigwa bijanye n'ivyo bijanye na igikorwa gira kabiri, n'ivyo bijanye na Gitega kuja muri Kongo. Hanyuma igikorwa gira gatatu nibijanye no gushira muri kaburimbi mwibarabara ya 18, ibarabara ry'igihugu nimero 18, igice kigira kabiri ca Kibumbu Gitega. Murabona ko biteye imbere, niyo muhaciye murashobora kuvirabira n'amaso, naho bigira ko amakomantere menshi. Hari igikorwa cyo kubaka ibarabara rigira gatanu rigira gatanu Nyamitanga gushika kuri Shanike, naco nyene kiko kirakoreka. Igikorwa kijanye rigira gatanu n'ibarabara rya Rumonge, ibice bigeze ku bice 40%. Ni ukuvuga baradutebeje abo batanze amafaranga muri banki ya Afrika y'iterambere, aho haciye ikiringo cy'umwaka batarashobora kugira ico bavuze kuwotsindira iryo soko. Muga mu nyuma mu kwezi guheze barahejeje baratanga baremeza uwatsindiye isoko, kuko amafaranga arahari, ivyigwa birahari. Tuzirikana rero yuko mu minsi ya vuba tugiye kubona amasirigita yinjiramwo. Nivyo turashobora kugira ibibazo vy'uko Tanganyika nago waciye rurenga imbibe, ariko ivyigwa navyo biriko biraba kugira ngo n'uburyo bukenewe bukongererezwa kugira ngo inyubako y'iryo barabara nayo igende yisunze izo ngorane z'ikiyaga ca Tanganyika, bize bigende neza. Izi ni integuro rero bugira gatandatu, naho nyene ni integuro y'iri barabara ya Bururi Gakuba. Navyo ni ibikorwa biriko birakorwa, ariko ico twobamenyesha izi nteguro zose zarakozwe ku buryo bwiza, nuko hagiye habamwo ingorane zimwe zimwe ari zijanye n'ibidukikije, aho imvura nyinshi yazibira ibikorwa, canke bijanye n'iki kiza ca Covid, aho ibikoresho byateba gushika canke abakozi ntibashoboye kuva iyo bari ngo baze gukora ivyo bikorwa. Hariho igikorwa cyo kurondera uburyo kugira ngo inyubako rusange zishobore kubakwa. Sivuze inyubako rusange, sinamvuze inyubako zawe, mugabo ni inyubakwa bashobora kubakira abene igihugu babishoboye, hanyuma bakazijamwo bakaziriha buke buke. Ico cigwa kigeze ku bice 70%, aho igisata kijejwe inyubako mu Burundi gikorana n'igisata kijejwe iterambere ry'inyubako, Fond de promotion de l'habitat urbain. Hariho ibikorwa bijanye n'ibikorwa vya pavage mu bisagara bitandukanye hirya no hino, navyo nyene biriko bigenda neza nkuko vyari muri plan d'action. Hariho ibikorwa bijanye n'inyubako za leta, haba amasantere de sante n'ibindi bigeze ku rugero rwiza ku bice birenga 90%. Hariho ibikorwa byo kubaka le palais du parlement n'ama building administratif muri capitale politique. Ivyo navyo bigeze ku bice 25% tugiye mu vyigwa, ariko ivyigwa by'izo nyubakwa ntibirahera, haracasigaye ko amaplan asohoka akemezwa, hanyuma ikibanza naco nyene kikagaragara yuko kitagira amatati, ibikorwa hanyuma bigaheza bigatangura, kuko uburyo bwarabonetse, ratification y'ayo mafaranga yarabaye. Ubugira gatanu ni ukugira ikigwa kijanye n'ingene inyubako za leta, ubwo rero ni nk'ibijanye n'inyubako ubushikiranganje bwa leta bwokoreramwo, bisata vya leta vyokoreramwo, cokorwa kigeze ku bice 80%. Hanyuma hariho n'igikorwa c'uko
fond de promotion de l'habitat ishobora kuza irugurura amashami ahandi hari mu ntumbero hari mu Rumonge ibikorwa byararangiye ibice 100%. Ubugira 14 nibijanye n'amategeko ngenderwako mu by'ubwubatsi mu Burundi navyo biriko birakorwa gushika ku bice 25%. Ubugira 15 kwari ukuraba neza amatongo ya leta akongera kandi akazitirirwa akaba borne. Amatongo 150 yari yafashwe ko intumbero yose yarashoboye gukorerwa ico gikorwa. Hariho ibijanye no gushira ku rugero ku gihe ingene igisagara ca Gitega capitale politique coba kimeze. Ico gikorwa rero mu bushikiranganje barakirangije ngira ngo harasigaye ko izindi nzego ziheza zikacemeza canke zikagiha intumbero. Hariho ibijanye no gushira no kugira plan cadastral y'amakartier amwe yo muri Bujumbura asanzwe atari cadastre neza naco yigeze ku bice 20%. Hariho n'igikorwa cyo gukura amazi acafuye mu gisagara akagenda hariya kuri station mu Buterere, murazi ko yari imaze iminsi yarapfuye ubu rero irakora ico gikorwa naco nyene cararangiye. Iyi foto mubona ni foto yuko hatangwa impapuro ndangatongo ku bantu bari bararonse barasavye ibibanza bakoreramwo ibintu by'amahinguriro n'ibindi mu bagaca imyaka 35 batazironka. Tuje ku bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bwira 10. Ubwo bushikiranganje rero igikorwa ca mbere bwari bufise cyari cyo gutunganya zijya nyigisho ziherezwa abakozi ba leta bari mu mirimo kugira ngo bashobore kuja ku rugero rw'ubumenyi kanaka bujanye n'imirimo barimwo. Haba aho rero bikaba byaraba amashuri amwe yegamiye leta ajejwe iby'intwaro. Ico gikorwa naco carakozwe ku bice 91%. Gutunganya ibikorwa byo kwimenyereza ico gikorwa carakozwe ku bice 50%. Gushiraho vya bisata usanga abarondera impapuro za leta bose bahuriramwo mu zindi ntara zitanu. Ico gikorwa naco nyine carakozwe aho bashobora gushika bakaronkera permis bakaronkera laissez-passer bakaronkera n'izindi impapuro za leta batiriwe baramanuka i Bujumbura. Hariho kandi mu by'ubuhinga bwa none kwari gushiraho urubuga rwitwa isoko abitura ibisata vya leta barondera impapuro zitandukanye canke barondera inkuru zitandukanye kubijanye n'ibikoreka mu bisata vya leta bashobora kwinjiramwo batiriwe barava muhira ngo bagende kubaza muri ministeri kanaka. Ico gikorwa naco niko kirakogwa ku bice 60%. Hari igikorwa cyo gutunganya neza amadosiye y'abakozi igeze ku bice 58%. Kubagira 6 cyo gutunganya neza ingene abakozi ba leta mu bisata vya leta n'amaserivisi ya leta na cyane cyane kuva hejuru umanuka hasi ingene bitunganijwe. Iyo karata rero kiracapwa neza ikiratunganywa neza ku bice 50%, ku buryo bizoheza bikoroha kubona ingene inzego n'ibisata vya leta n'abakozi bakoreramwo batunganijwe batondetswe kuva hasi gushika hejuru. Harimo igikorwa cyo kuraba yuko impapuro z'umutsindo z'abakozi ba leta arizo kigeze ku bice 41%. Ubugira 8 hariho gutunganya amanama y'urwego rw'igihugu rujejwe ivy'akazi. Ico
icyo gikorwa kikaba cyari kiriko kiratunganywa mugabo mu nyuma cyavuye kibandanya. Ubugira 9 kwari ugutunganya amanama atandukanye mu byo gutanga intumbero. Ubugira 10 hariho gusohora amaraporo ajyanye n'ingene amasezerano mpuzamakungu na cyane cyane mu gisata kijyanye n'iby'akazi yagiye akurikizwa. Ibyo byose bikaba byarakozwe ku bice 60%. Ubugira 11 n'amasuzuma yabwirizwa kuba na cyane cyane mu mashyirahamwe atandukanye. Icyo gikorwa cyarakozwe ku bice 88%. Ubugira 12 kwari gutorera umuti ibibazo biri hagati y'abakozi cyangwa biri hagati y'abakozi n'abakoresha. Ibyo byarakozwe mu by'umwihariko ku bice 65%. Ubugira 13 kwari kurondera ingene twovuga amabanga mu bijanye n'ingene mwirondoro w'abakozi umeze, ingene ibikorwa bakora bimeze n'ibindi, agaheza agashirwa mu bubiko mugabo mu buryo bwa none muri serveur imwe iri hano mu gihugu, atari za zindi tubwirizwa kuja gutira hanze. Usanga les données z'abakozi, les données zahana ziriroje Burayi, ziriroje ahandi. Icyo gikorwa rero naco nyene kigeze ku bice 80% kugira ngo tube dufise amaserveur ari sécurisé ari mu Burundi kandi twigerera twebwe nyene. Ari ibikorwa byari bijanye guhereza igisata kijejwe akazi ubuhinga bwo gukora, strategie yayo yo gukora mu myaka 6. Icyo gikorwa yigeze ku bice 40%. Ubugira 15 ni bijanye n'ibikorwa nkarishabwenge hamwe n'ivyo guhimiriza bibwirizwa gukorwa haba ku bene gihugu haba kuba towe n'abene gihugu. Icyo gikorwa yigeze ku bice 33%. Igikorwa kigira 16 aricyo cyane makuru bwo bushikiranganje ni kijanye no kwishikira ku kivi kugira ngo umuntu asuzume ibiriko birakorwa. Ni kijanye kandi no guhereza ubumenyi abakozi na cyane cyane muri ibya bisata biri mu ntara bijejwe le dialogue social kigeze ku bice 44%. Ubugira 11 ni ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka. Ubwo bushikiranganje nabwo bufise ibikorwa byo gutunganya amabaraje yaba ayo ku nzuzi, byo gutunganya ibikorwa byo kurondera umuyaga nkuba uciye ku zuba. Ni naho mubona hariho ngaha ibikorwa byinshi byo kubaka amabaraje n'ibikorwa byinshi byo kubaka imihora itwara umuyaga nkuba biriko birakogwa. Byinshi tubisanga bigeze ku rugero ruhagije, ibici 100%, ibice 70%. Nk'uyu ni ibikorwa byo kuzotwara umuyaga nkuba uzoba uvuye kuri Rusumo Force, uzoba uvuye hanze n'umuyaga nkuba dusangiye n'ibihugu bibanyi. Ni ibikorwa rero bigeze kure. Hariho ibikorwa bindi byari byarahagaze nko kuri Ruzibazi, ibikorwa byo kuri Kaburantwa. Ivyo byose byagiye bironka umuhimirizo, naco gituma mubona ngaha iyi raporo igitangwa byari bikiri hasi ku bice 20 ahandi munsi gatoyi, ariko ubu bigeze ku rugero rumeze neza. Muri rusange rero muri ivyo bikorwa byo kurondera umuyaga nkuba, mu bikorwa byo kurondera umuyaga nkuba wama uvuye ku mazi canke ku zuba, mu myaka 2 iri imbere tuzi neza yuko tuzoba dufise umuyaga nkuba mwinshi, kubera niho nk'ibice birenga 50% by'amabaraje ariko arubakwa bizoba bimaze gutangura gutanga umuyaga nkuba.
hariho igikorwa cyo kugwiza abanywanyi kugira ngo umuyagankuba ushobore kugurishwa. Icyo nacyo kugwiza abanywanyi birasaba yuko abantu baronka umuyagankuba bakaronka amakonteri. Biri mu bikorwa rero ubushikiranganje nabwo bwahawe na leta, aho bwategetswe yuko niburi hiyongera ko abakiriya abaronka umuyagankuba barenga 15,000 bakaba bageze ku 7,600. Hariho ibikorwa byo gutanga umuyagankuba mu makomine nk'uko leta yabishize imbere, ku buryo amakomine yose aba afise umuyagankuba wa Regideso, akeneye agashobora kwishirirako n'umuyagankuba wundi, mugabo niburi makomine yose akaba afise uwo muyagankuba. Ivyo bikorwa rero biko birakoreka neza ku bice 50%. Nivyo tubona bibandanya ku gikorwa c'indwi. Hariho n'ibikorwa byo gukora umuyagankuba wundi utandukanye n'uyu wa energie électrique, ibikorwa bijanye na biogaz cyane cyane ku mashure. Ishure ririmwo mu ntumbero ni Lycée Makamba, ibikorwa bigeze ku bice 25%. Hari ibikorwa byo guhimiriza kugira ngo habonekane ubundi buryo bwokoreshwa tudakoresheje energie y'umuyagankuba cyangwa ihunganye ibidukikije. Ni ibi byo guhimiriza kugira ngo habe amabrikete bijya amakara akozwe mu mucafu cyangwa mu bindi, ariko ubu hariko hakorerwaho kizuku, aho ibikoresho byamaze kubonekana kugira ngo ikizuku kizoshobore gusohoka gisubirira neza amakara, atana umwotsi, atana kaka moto gahehera karimwo. Ubwo rero icyo gikorwa turizigiye yuko mu minsi bizotangura kugeragezwa, kuko imashini zibikora zarashitse, baratanguye no kugira ibikorwa byo gupima. Bijanye n'iki gikorwa c'icumi kijanye no guca hagwizwa ikizuku. Mu bijanye n'ibikorwa ibi bya 11 na 12 ni bijanye no gutanga amazi, navyo nibiri ku rutonde rw'ivyo bibwirizwa gukorwa. Turavye bimwe biri ku rugero rwiza vyakoretse nkuko vyabwirizwa gukoreka, ibindi navyo vyari bigicerewe gatoyi bivanye n'integuro zihari. Nico kimwe n'igikorwa ca 13 cyo kugira ngo umurindi w'amazi wongererezwe, hanyuma n'ahatari hari amazi ashobore kuhashika. Hari igikorwa cihariye ca 14 bijanye n'igisagara ca Gitega, nk'igisagara kiri capitale politique, aho hari ibikorwa byo kubaka ingomero, amatanki y'amazi no kuzana amazi yandi yo kongerereza. Ibikorwa bigeze ku bice 63%. Ari igikorwa ca 15 kijanye naho nyene no kongerereza amazi mu ntara ya Kayanza, ibikorwa bigeze ku bice 80%. Ibikorwa mubona bikurikira ca 16 ca 17 ni ibikorwa bijanye koko no kugira ngo amazi yongererezwe ahantu hatandukanye. Nitwokwirirwa turagaruka ku madetaye yavyo, mugabo ni ibikorwa biriko birakoreka neza. Igikorwa ca 19 ni kijanye no guhereza ubushobozi gisata kijanye n'ivyo kuraba ubutare, na cyane cyane kugira ngo kije ku rugero mpuzamakungu rugezweho rwo gupima no kwemeza ubutare. Ivyo navyo bikaba bigeze ku bice 30%. Hariho n'igikorwa kijanye no kurondera ubundi butare butari gusa ubutare bw'ivyuma, mugabo ubundi butare bufasha, kandi turabufise ngaha mu Burundi, ushobora gusanga bunazimvye gusumba ubutare bw'ivyuma. Ico gikorwa kikaba kigeze ku bice 70%. Naco gikorwa ca nyuma cyo kuri ubu bushikiranganje. Tugiye ku bushikiranganje bukurikira, ubushikiranganje bw'ubudandaji, ibijanye no gutwara abantu n'ibintu, hamwe ibijanye n'amahinguriro n'ibijanye na tourisme. Ubwo bushikiranganje bw'ubudandaji, igikorwa ca mbere ni ibijanye no kugenzura gushika ku kivi ingene ibiciro, amastoke n'ibindi bimeze. Ico gikorwa kiba kirakorwa ku bice
76 kw'ijana. Hariho n'igikorwa kijanye no guhimiriza cyo kimwe no guhereza inkuru zikwiye abadandaza, naco nyene kikaba kiriko kirakorwa ku rugero rushimishije. Igikorwa gigira gatatu ni cyo gushiraho integuro z'amategeko no gushiraho amategeko nyene mu bijanye no guhanahana ibintu mu bijanye n'ubudandaji, geze ku bice 80. Kuba higira kane ni bijanye nuko ubwo bushikiranganji bwegeranya, hariho imiduga ya leta usanga atacigikora, iyindi yarabaye declassé, bisaba yuko yegeranywa yose. Turavye mu gihugu ahantu hari amakarakase y'imiduga ya leta ni henshi, kugira ngo beri ishobore kuzigurisha hanyuma hashobore kuboneka uburyo na buke bwinjira muri leta. Igikorwa gira gatanu cari igikorwa kijanye n'ingene bijanye no gutwara abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura biriko biragenda, naco nyene carakoretswe ingene bishobora kuba bifise akamaro canke bishobora kuba vyokorwa neza. Cyo kimwe n'igikorwa kijanye no kuraba ibijanye n'amagaraje ahari sitiwe, mbega niho mbega akora yisunze amategeko canke akurikije ibijanye n'ibidukikije n'ibindi. Igikorwa c'indwi cari igikorwa kijanye n'uko Sobujeyanayeri Burundi biterana bihagira ishirahamwe rimwe. Nyuma y'amezi 6 twari tugeze ku bice 70, mugabo murazi yuko iki gikorwa carangiye. Ubugira 8 kwari uko ikibuga c'indege ca Bujumbura isuzuma yuko cisunze koko amategeko mpuzamakungu mu bijanye n'ingene ibibuga vy'indege bimera. Naco nyene hariho ubugenduzi inshuro 12 buzobwirizwa gukorwa, aha bari bageze ku bice 25 kw'ijana. Ubugira 10 ni bijanye no guhimiriza ku ntumbero y'igihugu ijanye no gushiraho amahinguriro, naco nyene yigeze ku bice 34 kw'ijana. Ubugira 11 ni bijanye no gushika ku kivi kugira ngo babone yuko ibikorwa biriko birakoreka neza, na cane cane ku mahinguriro mato mato ariyo aheza iyo yakoze neza akavamwo aya mahinguriro manini manini. Mubibona hari ingendo zabaye muri Sosumo n'ahandi. Ubugira 12 ni bijanye no gukwiragiza ibwirizwa bijanye na propriété industrielle kugira ngo abantu bashobore kubikora babizi. Ivyo navyo vyararangiye. Ubugira 13 ni bijanye n'integuro y'igihugu mu bijanye n'imyuga. Ico naco ni igikorwa kigeze ku bice 50 kw'ijana. Hariho gutegura isabukuru ry'akarere mu bijanye n'imyuga ryari giswe Jua Kali nguvu kazi, ariko ntiryahavuye riba uko bitekanijwe kubera ivya Covid. Umuntu ariko arategura araba yuko bizoshoboka canke bitazoshoboka, niho mubona hakiri ibikorwa bibera ku buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo bitegurwe neza. Ubugira 15 kwari kugira ngo abantu bamenyeshwe ibijanye n'ivyaba mukerarugendo, na cane cane twisunze amategeko yo mu karere. Ico gikorwa higeze ku bice 20 kw'ijana. Hakaba mu bijanye n'ivya tourisme kugira ngo hashobore kuba ibikorwa vy'uko abantu babona Uburundi nyene busa neza, hakaba ingendo zo kuzunguruka igihugu. Ivyo bikorwa navyo bikaba vyarakoretse ibice 100 kw'ijana. Hariho ibikorwa byo gushiraho ingero mpuzamakungu zo gupima canke zo kwemeza, na cane cane mu vy'ubudandaji, mu vy'amahinguriro n'ibindi. Ivyo bikorwa navyo nyene bikaba biriko birakorwa kuko birasaba yuko ayo manorme, yaba amanorme yo mu gihugu canke yaba amanorme mpuzamakungu,
yigwa akongera akemezwa ayo ngaho akemerezwa mu Burundi mpuzamakungu n'akemezwa ku rugero rwayo. Ari ibikorwa byo kuraba iminzane, twasanze abakoresha iminzane bayisondeka bakaja baratwara amagarama make make ku muntu wese bapimiye ibintu, wewe agatwara aziko atwaye ikiro kumbe atwaye amagarama 950. Ayo magarama 50 bayagwijije n'abantu baba bamushoreye ku munsi bangana nk'ijana, murumva ivyo abayivye ko bari byinshi. Ivyo rero nabyo byarasabwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo bame bariko bararaba yuko iminzane koko ikoreshwa imeze neza. Kugwa C19 cyo cyane makuru ubushikiranganje ni icuko BBN cagisata kijejwe gupima no kwemeza yuko ibintu bimeze neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, gishobora naco gukora ku rugero mpuzamakungu. Ivyo cemeje ngaha nidushiki Burayi ngo bace babihakana kubera ico gisata kitakurikije ubuhinga n'ingero zisanzwe zemewe n'amakungu. Rero ubwo buhinga bwarakironkejwe kandi ama lisansi ama certificat yarakenewe guhabwa abayasaba barayahawe, ubu biragenda neza. Ubugira 13 n'ubushikiranganje bujejwe ivy'akarere ka Afrika y'ubuseruko, urwaruka, inkino n'imico kama. Ubwo bushikiranganje nabwo bwari bufise igikorwa ca mbere kijanye n'intumbero y'igihugu mu bijanye no kwinjira mu karere. Iyo nayo integuro y'ibikorwa bibwirizwa gukora n'ingene bizoja mu ngiro yarakozwe, igikorwa yigeze ku bice 80%. Gushiraho integuro y'umwaka yerekana ibiharuro mfatirwako byo mu karere muri ico gisata kijanye n'urwaruka, imico kama n'inkino. Ivyo navyo bikaba byarakozwe ibice 100%. Hariho igikorwa higira gatatu kijanye no gukurikirana ingingo zagiye zifatwa ku rwego rw'akarere, ingene zagiye zishirwa mu ngiro. Ingingo zose rero zagiye zifatwa n'akarere zarashizwe mu ngiro kandi kurikiranwa ryazo ryarabaye ibice 100%. Hariho igikorwa higira kane kijanye no gutunganya imyiherero kugira ngo abantu bashobore kwiga bongere banonosore ivy'amategeko y'igihugu, umuntu yagereranije n'amategeko yo mu karere ingene vyogenda, ico ingene ahura kandi yunganiranira ntihagire azavuguruzanya. Ivyo navyo byarakozwe ibice 90%. Hari igikorwa kigira gatanu naco nikijanye no guhuza ibikorwa no kubitunganya, ibikorwa bijanye n'ingene Uburundi bubwirizwa kuja mu manama yose atunganijwe mu karere atakibazo kibaye ngo busibe canke ivyiyumviro vyabo ntibishike. Ico gikorwa naco carakozwe ibice 100%. Iwagira gatandatu no kubandanya imishikirano kungene ururimi rw'igifaransa nabwo guheza rugakoreshwa mu manama y'aka karere turimo ka Afrika y'ubuseruko, kuko turazi neza ko igifaransa abarundi barakivuga cyane gusumba icongereza n'igiswahili. Rero birasaba yuko urwo rurimi nabwo rwojamwo kugira ngo natwe ibintu tuvyumvirize mu rurimi twipfuza kandi rutworoheye nk'uko nabo bibagendekera. Ico gikorwa rero higeze ku bice 70%, aho twizigiye yuko inama y'abakuru b'igihugu izohava ikavyemeza burundu, hanyuma n'ivyangombwa bikenewe byose bigategurwa. Ubugira ndwi ni igikorwa cyo gutunganya amanama nkarishabwenge kugira ngo habe ihimirizwa biciye mu maradiyo, mu mateleviziyo ku bijanye n'iyinjira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ico naco carakozwe ibice 100%. Ubugira umunani hari gutunganya isabukuru ry'igihugu, isabukuru ry'igihugu mu bijanye n'ivy'umuco kama, aho umurisho w'ingoma wohabwa gateka, kandi hakaba kandi no gutegura isabukuru rigira gatanu
bijyanye n'iby'imico kama, bijyanye kandi n'iby'imyuga ku rwego rwa Afurika y'ubuseruko ryiswe Jama Fest, rizoba mu kw'icenda mu 2021. Ico gikorwa naco nyene kirateye imbere kigeze ku bice 90%. Ikindi gikorwa c'icenda ni kijanye nuko imico myiza yaranze abarundi yohanahanwa urunganwe ku rundi uko regeneration ziza zirabisana. Ivyo navyo birasaba ko hari ibikorwa bikorwa kugira ngo iyo mico kama, iyo myuga, ayo mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Burundi ntazazimire, ahubwo azahanwe uko urungano ruzoza rurakurikiranwa, tuze dusange ya mico kama na za ngeso nziza z'abarundi ziza zirakurikirana. Carakozwe ku bice 70%. Ubugira 10 hariho ama site zabwirizwa gutunganya mu bijyanye n'ibico kama. ubw'11 nuko bijya bigo byo gusomeramwo no kwigiramwo iby'imico kama, byo gusomeramwo ibitabo byo kwiragizwa hose. Ico gikorwa na jene kiko kirakogwa, hari inshingano yuko bibwirizwa kugururwa, ihabwirizwa kugururwa ibindi bigo bitanu, bikaba bigeze rero ku bice 90%. Ubugira 12 nuko ubushikiranganji bwasabwe yuko bwo kwitunganya ku buryo buza nabwo buraja mu mahiganwa mpuzamakungu mu bijanye n'imico kama. Ivyo navyo bikaba biriko birakogwa, baraja muri ayo mahiganwa, integuro biraheza bigategurwa neza. Ubugira 13 nuko hatunganywa amahiganwa mu bijanye n'inkino za kera z'imico kama y'abarundi. Ivyo navyo barabikora hirya no hino, birategurwa kandi birakoreka, twobiha gushika ku bice 90%. Ubugira 14 ni ugutegura ikoraniro ry'ugwaruka, vyari ku bice 80%, mugabo murazi ko ryaraye ribaye. Ubugira 15 hariho guhereza ubumenyi abagize imigwi iraba ivy'amasantere jeune, navyo nyene vyarakozwe ibice 80%. 16 hariho gutunganya ya migwi y'urwaruka rugiye hamwe kugira ngo rushinge imigambi y'iterambere. Ico rero caratunganijwe mu gihugu cose. Les groupements des jeunes solidaires barahari, bariko barakorera ku migambi itandukanye, bamwe mu makoperative no mashirahamwe atandukanye. Hariho ko kandi amasantere jeune nayo aronka ibikoresho bikenewe vyo mu buhinga bwa none. Ico gikorwa naco kikaba kigeze ku bice 90%. Ubugira 18 hariho gufata mu mugongo no kurongora aba jeune bitanga, les jeunes volontaires, kugira ngo bashobore kuronka encadrement imeze neza, kigeze ku bice 95%. Ubugira 19 navyo nyene nibijanye no guhereza ubumenyi abakiri bato, urwaruka, kugira ngo bashobore kuja mu mashira hamwe abafashe kugira ngo biteze imbere, baba bize canke batize. Ubugira 20 aribwo bwa nyuma kuri ubushikiranganji, nuko abajene, urwaruka bose bahije amashure boronka ku bice 100% aho bimenyerereza, haba mu bisata vya leta canke mu bisata vy'abikorera utwabo. Ubugira 14 n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda n'agateka kazina muntu. Ubwo bushikiranganji nabwo igikorwa ca mbere cabwo kurikiza mu nteguro y'uyu mwaka no gufata mu mugongo bantu nikora n'abahuye n'ivyago bitandukanye. Aha rero vyaragaragara yuko hariho abarwayi barenga 25,000 babwiza kwitabwaho mu mwanya wa mbere. Ico gikorwa kikaba higeze ku bice 68. Ibijanye n'abahuye
n'impanuka zitandukanye bijanye n'ihindagurika ry'ibihe canke abasaba amabati, abasaba amakarte d'assistance médicale, naho nyene bijanye n'ico gikorwa ca mbere. Bwira kabiri ni ivyo gusubiza mu vyabo ku buryo ntabanduka burama aba bikuyemwo n'ingorane zitandukanye. Aha rero turabona ku bice bitandukanye yuko baba abapfasoni bantaho nikora, ama association amwe abantu bahuye n'impanuka zitandukanye bagiye bafashwa mu kubakirwa, mu guhabwa amabati n'ibindi. Ubugira gatatu kwari ku bijanye n'agateka kazina muntu, gutanga amaraporo ajanye n'ingene amasezerano mpuzamakungu Burundi bwashize ku mukono muri ico gisata ariko arakurikizwa, navyo nyene bikaba vyarakoze ku bice 50%. Ubugira kane nugukurikirana ingene agateka kazina muntu kifashe hirya no hino, hagaca habaho no gutanga amaraporo ku mezi atatu y'ingene agateka kazina muntu kifashe. Ubugira gatandatu n'amaprograme yo kwongerereza ubumenyi na cyane cyane mu by'ubutunzi ku bapfasoni, uko vyaragaragaye yuko umupfasoni ni inkingi y'iterambere mu gihugu, birasaba rero ko iyo nkingi y'iterambere ishigikirwa. Ico gikorwa naco nyene kikaba kigeze kure ku bice 85%. Ubugira indwi no gufasha amashirahamwe y'abapfasoni kugira ngo bashobore gushikira koko ya banki y'abapfasoni bayishikeko yongera ibafashe mu migambi y'iterambere. Ubugira 8 no gufasha mu kubaka ikigo kijeje gukurikirana no kwitaho abahuye n'ingorane zo gukubagurwa. Ico naco kikazokubakwa mu Rumonge, na cyane cyane gukubagurwa bifatiye ku gitsina, ikazokubagwa mu Rumonge, kikaba caranarangiye, inyubako yaco yararangiye. Hariho ubugira 9 no kwitaho abari mu zabukuru, naco kikaba kibananya gikorwa kandi cyarakoretse neza. Hariho kandi ubugira 10 gutunganya amanama kugira ngo abantu bumve neza itegeko rigenga ibijanye na protection sociale mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ivyo navyo nyene bikaba biriko birakogwa, igihe dutangiye raporo byari bikiri ku bice 11%. Ubugira 11 nukugendera abajejwe intwaro hasi n'abene gihugu kugira ngo hashobore kuba ingene abantu bitunganya mu bijanye no kwitegekaniriza kazoza, mu bijanye no kwitegekaniriza cyane cyane mu bijanye no kwivuza n'ibindi bikenewe. Ubugira 12 nukugira ngo bakore ikigwa kijanye n'ingene ibijanye na protection sociale mu gihugu cyacu vyifashe. Ubugira 13 nuko le secteur informel nayo bari abantu badandaza utuntu hirya no hino, batagira registre de commerce, batagira nifu, nabo bojamwo mu bijanye na sécurité sociale. Mbega bobo ntibashobora gutegekanya assurance yabo mu bijanye na sécurité sociale. Ubugira 14 ni kiza cunganisho ca 13 kuri bene abo bantu nyene twavuze hejuru. Ubugira 15 kwari uko mutuelle de la fonction publique ishobora gutanga amakarte biometrique. Murazi ko ico gikorwa catanguye. Ubugira 16 kwari kugurura amagishe kugira ngo bagwize aho abanywanyi bashobora kwitura ari ukurondera impapuro canke ubundi burusho barekuriwe n'amategeko. Tugiye
ubwa nyuma ku bushikiranganje bujejwe gutumatumanako amakuru no kuraba ibimenyesha amakuru, hariho ubwa mbere gushiraho integuro y'ibiharuro bigaragaza neza ingene ico gisata cifashe. Iyo nteguro yarahejejwe, yarakozwe. Hariho gushiraho intumbero y'ingene ico gisata gikora na strategie cokorerako, bigeze ku bice 33. Hariho guhimiriza amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi ko batanga ibiganiro biza bihimiriza abantu mu bijanye no guteza imbere ubutunzi, mu bijanye kandi no kubungabunga no kwitaho gutanga ikori. Ubugira kane ni ivyo nyene bijanye n'ihimiriza mu bijanye nuko abantu baronka inkuru zibereka ingene imigambi n'imigabo ya leta ikiraja mu ngiro mu bisata bitandukanye. Ubugira gatanu ni ugushiraho imigwi ihuza ubushikiranganje butandukanye mu bijanye no gutuma tumanako amakuru, ikaba iriho mu maprovinsi uko ari 18, ibice 35% niho bari bagejeje. Hariho kandi guhimiriza yuko ibimenyesha amakuru bikora ibiganiro vyerekana ibijanye n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu ujejwe iterambere, kuko tuwufise ku myaka 10. Ntivyumvikana ingene uwo mugambi w'igihugu buri hari hama hagaca ibiganiro bitandukanye ku maradiyo n'amateleviziyo